nari nafashe ndagarama impande y'ibarabara kwisima impande yaho bapomoye inzu abantu baca barambona bacarambatswa ukuntu mbona gukira yego wabigize ubibona ati reka ngarame ngaha hama uza kumbona aze kumpa utwonwa n'utwonya yego amazwe rero nzabona rero abantu barabinzaniye ndakira ngenda nkomeye ndambara neza yego ure wambaye neza wakomeye yego ndambaye neza kweri ubu ndanezerewe uyu mugore ntawe mfise ahubwo je ndacari mutu nkaba nanditswe mu bapagasi mugabo ikazi wanditswe mu niyo banyanditse no kwisengero wanditswe yego inde yakwanditse mu abo bapagasi ubwa mbere niyandikije ku iyo urose amafaranga iyo warose abagufasha wowe ayo mafaranga ukunda kuyakoza iki cyeshe ndagura ibiyeri cyangwa urwagwa n'ibyo kurya uko twose turi ngaho nkaza ndigurira nirira nkabona gusa indaruko yuzuye rero nkaca mbona amafaranga kuyabika hagati y'ikiyeri n'injya hagati y'ikiyeri n'injya ubu nyene ushaka ko no jewe ibyo mbona we byo korohe ngura ico kiyeri sindakugurira injya ndakugurira ya injya ko nakubwiye ko bari bazinguriye nivyo noca ndenzako no nkaca nshoza ko nosgara ndi umugabo w'ibobo wewe kugira ngo uronke umurongo umwe kugira ureke kuguma ujabajaba je nshaka ikintu wosaba ni giki kugira ngo uve mwiri barabara ubeho nk'abandi neka muko nkunda kurya amafaranga nkajari nkaza nk'amafaranga miliyoni 12 narwikanye vyane ziga zasubiyeyo none niho naguma nezerewe none wumva zova heka muhungu ane 12 miliyoni yego mwisi yose wirwa kwirigara nikiyeri azike ukawugomba ashitse azike bukadoca uturagira uko nyene maka imyaka umugore womenya kurondera umugore umubana naca ngenda nkamaza nk'umugenzi yarongoye kukibarabara iwacu amaske agaca ambwira ukuntu yabigize azike nkatirongora yego na amafaranga aragoye gufata iyo ya misi yose yego ufise imyaka ubu nabwiye kubaza numva hajya kuri misiyoni ngo mfise imyaka 18 waragiye kubaza kuri misiyoni bakubwira ngo ufise imyaka 18 ngo ndamusaba ikete datwanye mbonye baganguye ngo mfume nomboka ngo ntajyo ngo babo ngufuma ndakubwira imyaka ufise acaye imbarira wagomba wamukeshwe ni nagiye gusaba umuntu bantu ndikumvugira kuri Egozen TV vuga Egozen TV Egozen TV niho ndiko ndavugira Egozen TV. Yes, much respect kuri wewe wamudukurikirana kuri Egozen TV televiziyo yacu, televiziyo yanyu kumbure twama tubashikira ahaca nk'hariya mu kubazanira makuru atagira gatosi neza na neza mu kubashikira ku banyempano canke abantu kumbure tuba tubona ko bafise ibibazo bitandukanye. Kuno munsi turi kumwe n'umuntu kumbure afise ibibazo tumusanze mwibarabara kumbure tumusanze ari muri condition zigoye nituranamenya ko yafunguye canke ntituramenya icatumye abangaha muri rino barabara reka kumbure tumwibarize icyatumye yicaye ngaha n'icatumye aza ngaha muri rino barabara numvise ndambiwe muhira ndaza kwirigara ngo mbiratiramira hamwe n'abantu aho baje amaca ndababonye abantu nari sinziriye baca bagira ngo ngira ngo napfuye baca baramvyura baca bangurira ibyo kurya ndarya baca banyemera n'amafaranga y'impuzu ko bazoye nzanira impuzu yeza ngaho baje wowe bakubonye ngaha baca bibaza ngo wapfuye baca baramvyura amaskaye baca barangabura ibyo kurya none bavuze ngo bazonzanira n'amafaranga ngo bazonzanira n'amafaranga yo kugura impuzu yego kubarabara yego byaginze gute kugira bakubone ko ukume ngo wapfuye utapfuye nari nafashe ndagarama impande y'ibarabara kwisima impande yaho bapomoye abantu baca barambona bacarambatswa ukuntu mbona gukira yego abigize ubibona ati reka ngarame ngaha hama uza kumbona aze kumpa utwonwa n'utwonya yego amazwe rero nzabona rero abantu barabinzaniye ndakira ngenda nkomeye ndambara neza yego ure wambaye neza wakomeye yego ndambaye neza kweri ubu ndanezerewe nukuri woja mu bantu
yego wambaye neza mu bantu wojayo gate yego nojo nkatembera nkaronka nico nifuza nyene nkakikura mu bantu yego kuri wewe ikintu wo wipfuza bari nk'igiki jewe ico nifuza ko nk'agahuzu nambara no kurya utwo kurya asigaye nkaguma ndaturonka misi yose nkaguma nezerewe aho ndi kuko no ameze nk'uri mu mafilime nijya fake nujya muhungu kuri ati ayivuke nayo niriko asigaye no kwibera gahe misi mbona ari bisanzwe yego nawe amafaranga aragoye gufata iyo ya misi yose yego kugira uyafate ubona ko turaza wigaramira ngaha bakakubona nk'ukumengo wapfuye kugira yego ho bakamfasha ni uwo musi nk'baho nezerewe neza yego nkikubona nakubonye kumbure nk'umuntu yoba afise ikibazo mu mutwe yoba agwaye canke afise iyindi ngorane itandukanye urakomeye neza nta kibazo ufite ndakomeye kweri atari izo mvunja rero nibisanzwe ndazikura ahasigaye cyangwa nkomeye yego uretse izo mvunja mbona ku maguru ikindi kibazo ufise n'igi iri jisho kuri ruhande ntiribona darizanye yego ufise imyaka ubu nabwiye kubaza numva hajya kuri misiyoni ngo mfise imyaka 18 waragiye kubaza kuri misiyoni bakubwira ngo ufise imyaka 18 ngo ndamusaba kete datwanye mbonye bakanguye ngo mfume nomoka ngo ntajo ngo babo ngufuma ndakubwira imyaka ufise acaye imbarira wagomba wamukeshwe niki nagiye gusaba umuntu numva ngo ntafise icampa ndiyumvira nzoca ndabura nane ntafise aho ndima nirirwa kwirigara nacenga ndapfuye cyangwa uko nyene none ufise abavyeyi bose kubera iki imyaka utayibagije abavyeyi bawe canke abavyeyi nta mfise abwo mfise bene wacu abo bene wanyu bobo iyo bakubonye mwibarabara kumbure umeze nk'uko usa nk'uko wambaye nk'uko ntaco biba gusa nta ndumva bambarira ahubwo bambwira ati ndose uwungabira agahuzu ngura kambara yego ngo tukagurisha naye ndimvira kutagurisha nk'nya gafaranga igaca bingora none uva mu ntariya uvuka mu ntara je numva mu ntara ya Gitega niho dukukira kuva ngaho kunyara kumwanya gato naho se uruhande niho nyene nahejyaje niyo nari Igitega wari Gitega ariko hari wikinga niwe yampaye ijana nta wundi yampaye oya Gitega waragiye uvana amafaranga ijana yonyene mbe wari wahagiye gute kuva nagiye saa 11 zo mu gitondo cyaragana nashitseho saa 5 11 z'agatondo shika nakabutse saa 5 niho nashitse saa 5 cyashika ni saa 12 zigeze zo kumugoroba yego amasaha wamutahira ko ni nkama uvuye ngaho kunda gutaha sanga nazibiragiye nyene bugorovye yego nca nta iyo urose amafaranga iyo warose abagufasha wowe ayo mafaranga ukunda kuyakoza iki cyeshe ndagura ibiyeri cyangwa urwagwa n'ibyo kurya ubwo twose turi ngaho nkaza ndigurira nirira nkabona gusa indaruko yuzuye rero nkaca mbona amafaranga kuyabika hagati y'ikiyeri n'injya hagati y'ikiyeri n'injya ubu nyene ushaka ko no jewe ibyo mbona wewe byo korohe ngura ico kiyeri sindakugurira injyana kugurira injya kunakubwiye ko bari bazinguriye nivyo noca ndenzako no nkaca nsoza ko nosgara ndi umugabo muri bobo none ndakubatire nk'umudakugurira ikiyeri by'ukuri woshika muhira ko umbwiye ati ejo wagiye je bitatu ndayimara kuko ntangwa dukeduke yego ngome ndayikomerera rimwe na rimwe ntiwadukeduke ibidatu bitatu nyene by'ibiyeri ndamara primus ubwenge bukaguma bukwiye nk'ubu kutaranwa ibi biharuro n'ibingahe intoki ibiharuro ni bitanu na bitatu ni bitatu amana bibiri hose hamwe ni bitanu okay uno munsi ni kuwa gatanu iruhande yawe hari utuntu ufise ndabona hari akabiriti hari n'akandi kantu kumbure si cameraman urakabona ka
urakabona ufite akabiriti n'aka kantu utu tuntu n'utwiko dukora utwo tuntu natwitwarije kugira ngo ndabiko ari wo tungurira mugabo nta nakimwe bampaye oya utudandaza ucuvuga ko dukora utwo ncamvuga ko tuvura sawa jewe rindi umukiriya kandi ndatukugurira mbwira kugira ndatugura utu tuntu ubona tuhava nza kudukoza iki nza kudukorera wowe dukora icyo wifuza umwanya wose tuguma dukora ego twiza mbere neza cyane ego kakabiriti na akabiriti nakone ko gufasha karimo dukeyi utwana urifasha mu kintu nyine atari gito wowe utu twampi ndabona waratugabanije ntitucuzuye utundi twantu wadushyize utundi twamira cyenda tunywesha itabi uranwa itabi ukanwa n'inzoka yego mugabo nacaka ndose umurongo umwe niko no kurikirana umurongo umwe nkareka guma njaba ego okay wowe kugira ngo uronke umurongo umwe kugira ureke kuguma ujaba je nshaka ikintu wosaba ni giki kugira ngo uve mwiri barabara ubeho nk'abandi neka mukongo ndakubya amafaranga nkajari nk'amafaranga miliyoni 12 narwikanye vyana ziga zasubiyeyo none niho naguma nezerewe none umva zopfa heka muhungu anya 12 miliyo ego mwisi yose wiruka kwirigara nikiye azwe ukawugomba ashitse azwe bukadoca uduragira uko nyene maka imyaka yose amafaranga adahera nena navuga ati ndaro janigire uko nyene none izo miliyoni zari kwa ego zanje ne nikorere nyene barandabiti n'urugo niyo yanje cyane kuko atamatongo bizo kugurisha niyo nikoreshereje mbona kugerekeza isaha emiramwere yo kurabisabaza baruka make imfashanya azwe ndi aronke rimwe na rimwe nkitse nacenzanga nishengwa ingwa zitaduka ubu iri ngwara urwaye ni nkitse heri nya ibintu byatutse mu mvunja bikaguma bindya bigaca binjyana umubiri wose oya nta muntu yigeze yari afise miliyoni 12 akagwara imvunja oya je kubera icyo gihe nabanje kugombora homba n'ubarujama ibyo naguriyemo byose biri kwizosi ko ni binari mupakazi wabo denje nzo ndasikana nabo barusha bimukira handi none umva ari bikibiriyo n'ubu noronka n'uwo mizo 12 ibyo izo miliyoni 12 no muka ndarusa kabarangwana nkandarya nkarugaruka nkamungukira okay ubu imyaka 5 ego yizo rindira imyaka 5 ashobora gunya ego bati bamivyo naguze mu byose cyane mende atanga ibintu waguze wagiye uragura muri izo miliyoni 12 wari waguze mu dukino naje ngenda cyangura mwinka n'imene n'inguruwe mugabo siniwenda ndabikurikirana ngo bije mu bantu na cyo ikayo nyene twiriwe turabonana je maze kubona yuko narose nyene ivyo narondera ndo nayo gutuma kore ivyo naguze ce nkoreshereza hamwe nivyo nafise mbe nta mugore wewe uyu mugore ntawe mfise ahubwo je ndacyari mutu nkaba nanditswe mu bapagasi mugabo ikazi wanditswe mu niyo banyanditse no kwisengero wanditswe ego ide yakwanditse mu abo bapagasi ubwa mbere niyandikije kujya mu gerefe ubwa mbere yahatanguye mushasha niwe yambye ati reka nwandikwe uzochwe na mishawe ipagasi uzochwe no kwa mstane wiyandikisha nace ngenda mstane cyane urukata sere nako aho kuri komine nego ngira ndamubariye ko musi nego cyandagina nongera ndagaruka ariko rero wambwiye ko wari ufise miliyoni 12 yucu urongora ntuba usa nkuko kandi izo miliyoni 12 zawe uzifise kubera ko utarongoye kugira ngo ngira bizoza sindihebura nego urihebura uzotinda ndongora ngira ngo bizoza sindihebura muri uwo mwanya habuze iki habuze inzu haburamo n'imyambaro y'uwanje n'ibyo kurya yego birose wacha ego umugore womenya kurondera umugore umubana nace ngenda nkamaza nk'umugenzi yararongoye kukiwara bari wacu amaske agaca ambwira ukuntu yabigize aske nkatondongora yego umva worongora umugore nyabaki byo kugenda gute kugira uje kurongora wo kwisunga iki kugira ukunda umugore muba cyabe icyo nokora mfite byangombwa
bikwiye mfise nk'umuceri n'ibiharage cyangwa amatike n'ibiharage gutyo ubugari yo numuha agateka amasigaye agasanga biri ngaho nawe ni ahari hose gukora agashika ateka cyenda ndetse nkacanja ntabimuhaye nawe akavyiha utabimuhaye none aho twoba tubika hamwe ibyo wanje nibyo nawe byo ari kwiwe yego ariko kubera onumwe ibiyeri byinshi wavutaho ugashika umukubira nawe twojana nawe nucankora gutwa abanyakizungu bagenda bajanye cyangwa batera mbere yego umugabo n'umugore misose nga bari kumwe bari gusorora mbose bavuze ngo umwana ugasanga yahishije muri ibyo kurya cyangwa bagasanga babirondana muhira ubwo nyine ari babiri bagaca baje gacibikamira nawe kabarego gaca bashira kubuca bahimbye banezerewe yego wowe kuri uno munsi uri kuvugira kuri televiziyo mumemba yego nayo nca ndemera bampevye te nabibonye zanje nzanira zanje tumumpere zanje ariko nta kiyeri ndaguhaje nta muntu nguri ibiyeri umuntu naho wosukana n'amafaranga 100 cyangwa 200 wabaye ndenza kuri byo kurya nta ngorane yego waheruka kurya agaceri ryari jewe oya nimbe misi ntayo nomenya kweri oya asha kutana gatatu ni jamana jya mutima mwirandamu kandi urasenga mu gufungura banza senga rero nk'umuntu agira fungure injya ndaguhaye kuzira gatatu ni jamana jya mutima mwirandamu mana yanje ndegaye gose ko nacimiye cyane byumbiro byanje iyo byankuye umukiza wanje none rero wakoze ndagushimiye ibyo kurya ngaburiye uyu munsi uhecagire n'ababirondeye urakoze n'ababimfashije bayi satani nayo ikigenda iwabo igaruke ivuga ati je nacumuye ati bicumuro mfise nibi maze mucambu bibona ku mugaragaro acarira ngo jyawe wa satani ngo nanje ngo atampaye ngwimpa atanaza usubira kuvuga ngo azowasaba autabaza ngo mbebe ashivyo kujya birondera ha ngo narabonye ngo ahantu ngo babikuye aushereka nacyo wabikuze n'umwana agenda kubigura hariya nawo uko babigura nawo niko bitayiboneka bityo kumma bigwira urakoze bwira ndakugurire cyakiri wasaba bwira abantu ati ndiko mvugira kuri Egozen TV bantu ndiko mvugira kuri Egozen TV vuga Egozen TV Egozen TV niho ndiko ndavugira ego birakunda ni utabitowe sindakugurira kakantu wasaba babwira ati ndiko mvugira kuri Egozen TV ndiko mvugira kuri Egozen TV yeze gatubaje turabashimiye cyane gusa ndaguhaye njya ucuva kwiri barabara sishaka konse bakubona uryamye kwiri barabara wipfisha kumwe wavuga ngo ari wipfishije kose go usubira oya sasa kwifisha wakoze Egozen TV.